Ndabaramukije ndabahaye n'ikaze mu kiganiro Mvura Muganga. Mu kiganiro Mvura Muganga uno munsi twashimye kuvuga ku bijanye no gufungura. Muramaze kumva abantu bavuga ati naka afungura neza, naka ntafungura neza, naka afungura nabi. Mbega gufungura neza niki? Mbe ni ryari bavuga ko umuntu yafunguye neza? Umuntu iyo yafunguye neza aba yafunguye iki? Kw'isahani haba ari kwiki? Mbega ingaruka zo kudafungura neza nizihe? Ivyo ni ibibazo jewe nibaza, nizera yuko namwe mushobora kuba muvyibaza. Inyishu y'ibibazo vyose ni mu kanya, ndi kumwe na muganga Pio yanonosoye ibijanye no gufungura neza. Aradusigurira, atubwire neza neza gufungura neza ico arico, umuntu yofungura neza ryari, mbega umuntu kw'isahani hoba kwiki? Vyose ivyo bibazo nibaza, namwe nibaza ko mwibaza, niko biza kugenda arabitwishura, atubwire neza neza ni ryari umuntu aba afunguye neza n'ingene yofungura mu kanya isasi. Uno munsi mu kiganiro cacu kijanye n'amagara y'abantu twita Mvura Muganga, dushaka kumenya ibijanye no gufungura neza. Muganga, iyo havuzwe gufungura neza umuntu yokumva iki? Havuzwe gufungura neza ni imvugo yumvikana. Tuvuze gufungura neza ni gufungura imfungurwa ziba zikwiye, imfungurwa ziba zikwiye kandi zibereye. Izo nazo nizihe? Ubanza urigenda gusigurire. Yego. Bavuze gufungura neza no gufungura imfungurwa zikwiye kandi zibereye. Bavuze rero gufungura imfungurwa zikwiye, ni ukuvuga yuko ziba zikwiye mu babigize izo fungurwa. Ni ukuvuga ko ziba zikwiye ku rugero, kuko nubwo imfungurwa umuntu yofungura agafungura imfungurwa zirimwo ivyankenerwa vyose, zikaba ari nkenya, tukaba ari dukenya tuba tumaze. Ni ukuvuga ngo imfungurwa zikeza kuba ari ivyo umubiri ukeneye, imfungurwa zikaba zirimwo na nsanganyangaburo, ndemamubiri na ntanganguvu. Izo mfungurwa, umuntu afunguye imfungurwa zirimwo ivyo bintu bitatu aba afunguye neza. Ariko si uko konyene, nuko afungura imfungurwa zikwiye tuze nko mu gifaransa quantité. Ifo ko afungura imfungurwa zikwiye ku rugero ashobora kumererwa neza. Ivyo rero ivyo bita gufungura neza. Murakoze. Duhora tubona kumbure apara mu gihugu iwacu canke ahandi, ugasanga umuntu afunguye isahani iriko utuntu kugira ngo atani nusu dupima canke irobo dupima, hanyuma ukabona arisha amafaranga menshi arahagurutse. Aba afunguye neza? Urumva harimwo ivyo vyose mugabo ari dukeyi. Ari dukenya ntaba arashobora kuba afunguye neza. Ashobora kuba afunguye neza, turashobora kuba ari dukeya uturabishije amaso. Ariko hakaba harimo ico twovuga amakarori akwiye ku munsi. Amakarori, kuko umuntu akuze hari amakarori ateza gufungura ku munsi. Yaba umusore hari yafungura, umufasoni hari yafungura, umuntu akuze w'umugabo hari yafungura, yaba afise imbanyi hari yafungura, yaba yose hari ateza gufungura. Twebwe mu kuvuga ko afunguye neza ntitubirabisha amaso. Ego ashobora kurabisha amaso, umuntu yafungura imfungurwa zirimwo insanganyangaburo, zirimwo ntanganguvu na ndemamubiri, arabisha amaso. Mugabo kumenya ko bikwiye ni ukumenya karori ziba zirimwo ingene ziba zingana. Ashobora kuba afunguye ibikwiye, wowe urabisha amaso ukabona ko ari bike. Ego. Turamenye mu Burundi ntidufungura ibintu vyinshi bitandukanye. Umuntu usanga afungura iminsi yose ibiharagi n'umuceri mu gisagara, nubwo ugasanga iminsi yose n'ibiharagi n'umwumbati canke igitoke canke ibindi. Mbega umuntu iyo afungura vya bindi nyene iminsi yose ntaba afunguye neza? Oya,
umuntu afunguye neza afungura ibifungurwa akaza arabihindagura. Wamufungura bya bindi ni ukuvuga yuko mu mubiri wama uronka ubwoko bumwe bw'ibifungurwa cyangwa uronka ubwoko bumwe bw'imyunyunyu, ubwoko bumwe icyo twavuga amaproteine shobora kuba nkenda bivuga mu kirundi, ni ushobora kuronka ubwoko bumwe bw'ibintu. Nuko ushobora gusanga hari ibindi bintu utaronka. Uyu umuntu afunguye neza ni ukuvuga afungura ifungurwa aza arahindagura. Ndaguha akarorero. Musanzwe umuntu afunguye neza ku isahani ingene iteza kuba imeze. Ndavuga umuntu afungura neza ata bibazo by'amagara afise, ata ndwara abantu bagendana afise, afunguye neza. Vuba ku isahani hategerezwa kubamwo ibintu ntangamuvu, hateza kubamwo ndemamubiri, ego akabimenyamwo na nsanganyangaburo. Ngomba kuvuga gute? Ngomba kuvuga yuko mu mfungurwa hategerezwa kuboneka ibintu by'intetentete, kandi izo ntetentete zikaba arizo ziba zifise izo ntetentete zikaba arizo zigwiriye ku isahani. Musanzwe izo ntetentete tuvuze umuceri n'intetentete, mu Gifaransa bavuga amasereyale canke abandi bakavuga amafekira. Intetentete ni ukuvuga zitezwa kuboneka ku isahani. Ni umuceri, sibyo? Ni ubugari, ingano, ibigori, n'ibindi bijanye bisa n'ivyo, ibijumbu, ibiraya, ibitoki. Ni ukuvuga rero iyo umuntu afunguye ku isahani hategerezwa kuboneka, tuvuga mu Burundi mugabo uvuga yuko ufunguye neza nk'abantu banuma ingano ku isahani hategerezwa kuboneka ubugari bw'ingano. Abari mu muceri hategerezwa kuboneka umuceri, abarimo ibigori habonekamo ibigori, abarimo ibiraya hategerezwa kubonekamo ibiraya. Agacakoze iki? Ndacakubwira ntunciremo. Muri ibyo rero ico ni ikintu donko biratanga inguvu nk'ibyo. Yego. Birimo biratanga inguvu, nibyo bitegerezwa gutuma umuntu akomera. Nk'umuntu agomba kuja kurima yabiriya akomeye, canke yarigiye kurima kumva nk'abarima, canke wakoze akazi kumva ko waje ushonje. Ivyo nivyo bigusubizamo inguvu, biragusubizamo inguvu. Vuba kandi ivyo turiko turavuga mu ntara zose birimo. Abatarimo ibiraya barimo ingano, abatarimo ingano barimo ibigori, abatarimo ibigori bari mu muceri. Navuga mu gihugu cyose twe twarahiriwe mu mfungwa ziri mu gihugu, izo mfungwa urazironka. Ivyo rero ni buri mu bwoko bumwe bw'imfungurwa, kandi bikateza kuba ari ivyo bikwiriye ku isahani. Hanyuma ucokoze iki? Ivyo uvuze ku nkozo utegerezwa gushiramo imfungwa zirimo novuga zimwe mu proteine. Abifise barashirako inyama. Inyama ushobora gushiramo inyama z'inka, ushobora gushiramo inyama z'impene, ushobora gushiramo inkoko, ushobora gushiramo inyama z'ingurube, ushobora gushiramo inyama z'agakwavu. Ubukwavu nubwo buriho bwose ni inyama. Ni ukuvuga yuko ni ubundi bwoko bw'ikintu ushize. Urumva twavuze ubwa mbere ibyo bita amafekira canke ibyo bitanga inguvu, bashushirako ico kintu kitanga amaproteine y'ibikoko. Hari batabironka bakaronka ico bita amaproteine canke y'ibiterwa. Mu biharage harimwo amaproteine. Hari ibiharage ko bibaho hose mu gihugu, Mugamba birabayo, Imbo birabayo, mu ntara zose z'igihugu ibiharage birahari. Rero uriye umuceri ugashirako ibiharage isawa. Yewe uriye umuceri ugashirako ibiharage ni sawa. Ni sawa, biba bitunganye bimeze neza. Yego. Hanyuma uriye umuceri ugashirako inyama ni sawa. Ni kuvuga yuko inyama ibiharage birasubira inyama. Mugabo ico nagomba kuvuga nuko inyama zitanga ico bita amaproteine menshi y'akamaro rwose. Ibintu biguze n'inyama bitanga amaproteine y'akamaro rwose rwose gusumba ibiharage. Hanyuma ituma rero abantu bakwiza bavanga, bakwiye kuvanga ifungurwa ni kugira ngo zitange ico twovuga kunganirana. Birunganirana mu gutanga ivyunyunyu canke gutanga ico bita amakarori canke gutanga inguvu
inguvu mu dukoresha kugira umwana nkakure, kugira yiruke ku ishuri, kugira akine umupira, ibyo birunganira kugira ngo aronke ico bita ama energy akwiye. Birunganira kugira ngo umufasoni afise imbanyi umwana ari mu ndashobora gukura neza, birunganira kugira ashobore konsa neza, birunganira mu kugira ngo umuntu abeho neza mu majambo makeya. Ku ruhande umuceri bashobora ko irimwo amaproteine. Hanyuma hari ikintu abarundi rero twe twibagira, abarundi batari bake si bose baribagira kurya imboga. Isahane itariko imboga umuntu aba ariye nabi, kuko zirya mboga birya vyamwa umuntu aciye afungura nivyo bituma umubiri uyungurura neza, ukayungurura neza ivyo umuntu aba yafunguye. Hanyuma si kuyungurura gusa, bica bituma ivyo yafunguye bija mu maraso bikinjira neza umubiri ukabikoresha. Ni ukuvuga rero ivyamwa n'imboga naho abantu badakunda kubifungura birafise akamaro kanini mu kubaho neza k'umuntu, kanini cane. Imboga n'ivyamwa, ni ukuvuga rero iyo umuntu afunguye neza, afungura ivyo ntanganguvu, nsanganyangaburo na ndemamubiri. Amakosa rero cane cane twebwe dukunda gufungura dukora abantu batari bake, urashobora kuja nko ku rubanza wicaye bakaba batanze imfungwa zikwiye, barazihara amasahani amasorori menshi, ugasanga umuntu araroye umuceri, araroye spaghetti ziba zihari, agaca yarora ibitoki, arabarora n'ibirayi. Urumva umuceri, spaghetti, amafiriti y'ibitoki, amafiriti y'ibiraya ni ikintu kimwe bariko araruga, ugasanga isahani iruzuye. Gashobora hashira uduharage nahashira imboga. Rero umuntu kari yararura iyo kwarura akarura ati nza kwarura ibi nibi nza kuvyarura kugira aza kwarura ku isahane imfungwa zikwiye zishobora kumuha akamaro mu mubiri. Ibyo nama nabivuze nk'abagenzi twicaranye turiko turayaga ko hari abantu batazi ingene kurya, kandi ababifise nibo batazi ingene babirya. Rero ufungura dukenya ugakura ku bwoko bwose niho umererwa neza. Mbere washaka hari ikintu umuntu acarenza kurenza kuduta dukenya nk'akarahuri biratuma umererwa neza, kuko amata nayo arafise ivyo atanga mu mubiri. Rero umuntu ariye neza, nka jewe nariye neza, ntora utwo imfungurwa mu bwoko bw'amaserera canke mu bwoko burimwo amafekira, ashirako uduproteine, ashirako utuboga, ashirako akamu, naronse nk'amata y'ikivuguto, ko ndiko ndakura amata y'ikivuguto, jewe mba ndiye neza. Ncamva nti jewe nafunguye neza, ivyo rero jewe nafunguye uko jewe mvuga nafunguye neza. Nico gituma usa neza Dr. Sinovuga ngo nariye inkoko ngo nayimaze ngo nashizeko amafiriti ngo hanyuma ngo nakubiseko n'amayoneze ngo nariye, aho noba nariye nabi jewe, kuko noba nariye nabi. Kandi n'undi wese yofungura ukaba yafunguye nabi. Ni ugufungura imfungurwa zikwiye, zigeze kandi zibereye, kandi zitanga ivyo umubiri ukeneye. Yego murakoze Dr. Mu Burundi turabarundi turiko dukorera mu Burundi, turiko tuvuga byo mu Burundi, turazi yuko mu ntara zitandukanye no gufungura usanga bitandukanye. Mu Mugamba barafise imfungurwa bafungura iminsi yose, Imbo barafise imfungurwa bafungura iminsi yose. Reka tuduge mu Mugamba canke mw'Ijenda. Yego. Birira ubugari bw'ingano canke bw'ibigori, bagakoza ibiharage. Imbo birira kaboga, isamaki, indagara, umukeke n'ubugari bw'ikivunde. Abantu babiri, mbega umwe aba yariye nabi canke bose baba bariye nabi, bimeze gute? Bose baba bariye nabi. Barazi gutuma baba bariye nabi. Yego. Uwariye ubugari bw'ingano agaca bukoza ibiharage, yafunguye imfungwa zibiri z'ubwoko bubiri. Kuba yafunguye imfungwa z'amasereyale arivyo ntanganguvu, ashirako amaproteine ibiharage. Ariko ntiyafunguye imboga. Imboga zifise akamaro, twovuga ko imboga mbere ziradetoxifya imicafu, zirafasha gukura imicafu mu mubiri. Imboga n'ivyamwa. Mugabo bose bafunguye imfungwa zibiri, mugabo hari cabuze. Uwimbo yariye akaboga n'ivyo yariye proteine animale zimeze neza,
yego yariye n'amatubercule kuko imyumbati abaribwa nk'imyumbati n'amatubercule ashibwe babiharura ko biri mu mafekera bitanga ingufu mugabo nta mboga aba yafunguye kuko ntaba yafunguye neza aho uba hose mu gihugu cacu c'Uburundi waba uri uw'Imbo urashobora gufungura neza uri mu Mugamba uri mu Bututsi uri mu Kirimiro waba uri mu Kumoso kuko imfungurwa nakubwiye ntanganguvu ziri mu gihugu cose imfungurwa z'amaproteine zitanga amaproteine ziri mu gihugu cose mbere ndagerageza nza kukubwira iyo migwi y'izo mfungurwa nitwaronka umwanya ngize nko kukubwira nk'akarorero nk'imfungurwa zirimwo ntanganguvu canke imfungurwa zimwe n'iki n'umuceri n'ingano ibigori imyumbati mvuga ibyo dufise mu Burundi imyumbati amatubercule ibiraya ibijumbu none hari ahantu izo ndya zitaba mu gihugu kuko ufashe umugumu buri inyama zirazimvye mu Burundi barorora ubukwavu bafise amagi bafise n'amaheshi bafise n'inka bafise amaproteine animale boyaronka yego mutaronse inyama kuko zizimvye mugabo inyama inyama inkoko udukwavu inkoko za bose bwabo urukwavu burahari kandi kararyosha agakwavu agakwavu kuvuga niyumvira ko mu gihugu cose umuntu ashobora kuvuma imfungurwa zibereye kandi zikwiye kandi ziri ekilibre hanyuma imboga irengarenga umukubi umusoma imyungu hari n'ibyo ntashobora kurongera bivuga mu Kirundi mugabo amashu itomate inyanya amakaroti biruzuye uciye nk'Ibugarama hoho niho bibona yuko imboga zuzuye gusa jewe naho ntize iby'uburimyi n'ubworozi jewe mu mutima ndifuza ko abantu bobitera bagatera imirima hose ugafuma utera duke duke none hari ahantu intuze zitobagaye mujiko nibwira ikaroti ndibaza ko ataroti zitoba canke itomate hari ahantu zitoba canke inyanya canke irengarenga canke amashu canke ibitunguru abantu bagatera imboga bashobora gusangaho igiye je nibwira nk'iwacu ruguru bashobora kugera nko mw'itongo ugasanga itongo ryiza bagatera ibindi byose ugasanga ibintu by'imboga baravyibagiye kubitera amashu baribagiye kuyatera izo nyanya kandi zohaba ugasanga urumva abantu bakarima kutamenya kandi mwengo imboga bazirima mu ntara zimwe nk'izi ntara za Bugarama uhaciye wowe vyo kurima ibintu by'imboga birahari vyama vyeze rero mu majambo make ufungura bagafungura imboga bagafungura ivyamwa niho umuntu aba agira amagara meza abarundi barabimenya barafungura ivyo byose ntanganguvu yego ntanganguvu na ndema mubiri mugabo ibintu by'ivyamwa baravyibagira n'imboga ugasanga byo baravyibagira cane rero umuntu abafunguye neza yego murakoze cane nimutubwire Dr. iyo umuntu atari kwafungura neza mwatubwiye ingene umuntu yofungura neza mwaduhaye n'uburorero iyo rero bitagenze uko umuntu ugasanga ariko yirira bya bindi nyene canke kumbure ariko ajya ivyo umubiri udakeneye hakwirikira iki bigenda gute hari ingwara nyinshi zijanye no gufungura nabi kuko ingwara nyinshi abantu badashobora kuzimenya zimenya na muganga naho nze basigura bazotizimenya reka ndaza kubabwira ingwara zitatu gusa zijanye no gufungura nabi hari ingwara ya kwashi ya kwashi ikunda gufata cane abana batari imyaka 5 ahagira amatama benje amatama akavyimba akagira indi kavyimba ibirenge bikavyimba umushatsi ugahindurira ugatukura ugasanga umwana arababaye aridoga n'umwana afise ubuguma hirya no hino uyo mwana kwasha iyo rero ngwara irashe gose cane ku bantu badafungura imfungwa zirimo amaproteine abatarya inyama ntibanywa amata ntibarye amagi ntibarya imfungwa zikweza amaproteine z'abiharage abo bantu baragwara baragira iyo ngwara yo gufungura nabi iyindi ngwara igira kabiri ariyo bita kuzingama
umwana yazingamye agira inda nininya, ubwoko buto buto, ubuguru buto buto, uravye ku bisusu ugasanga ibisusu ntakiri umengo ni umufuko uri gusa ku bisusu, ubuguru bukanyunyuka, uravye ngaha mu gikiriza ukabona imbavu ziri ku musozi, ukabona ni umwana yonza cane, bavuga ngo agenda kunda gusa yagara kunda. Rero uyo mwana iyo ngwara nayo irashika kumureka, yafunguye nabi, imfungwa zidakwiye. Iyi ndwara igira gatatu abantu bashobora kumenya, ni ingwara ijanye no gukama amaraso, kubura amaraso hanini. Abantu bafungura nabi cane, kutafungura imfungwa zirimwo ivyunyunyu bita fere. Yembwa uyo muntu ugasanga ntagira uturaso na dukeya, muravyo amaso akeragurika, canke ukamuraba mu biganza canke mu birenge ukabona ko hera. Ivyo rero nivyo ingwara zishobora gushikira abantu bafungura nabi. Ariko hariho n'izindi, hariho kugwara umwingo, barwaye umwingo, hariho ingwara z'amagufa. Izo ngwara rero hari n'izo kutabona, izo z'uruhumyi, izo zose ni ingwara zishobora gushikira abantu bafunguye nabi. Cane cane iz'uruhumyi zikunda gushikira abantu bafungura imfungwa zitarimo icyunyu vitamine A. Rero zirahari, ico gituma je mpimiriza ko abantu bafungura neza. Yego muganga, mu guheraheza turi mu Burundi, watubwiye urazi ibirimwa mu Burundi kandi mu ntara zose nkuko wabivuze ari ibintu bimera hose. Kumbure iyo tuvuze gufungura neza hano baca bibaza ngo bavuze ngo turye inyama, turye bya bintu by'ikizungu, turye ubushaza butoto. Tubwire muganga, ufatiye ku birimwa mu Burundi, birimwa hose, umuntu kugira ngo afungure neza muri vya bindi biboneka iminsi yose, yoja iki niki? Ico kibazo kiragoye kubera nko mu ntara z'Uburundi navuze imigwi. Yego, abarima ibiraya borya ibiraya, abarima ibijumbu bakarya ibijumbu, abarima imyumbati bakarya imyumbati. ivyo baca bajanisha navyo ndaza kubivuga. Abarima ibigori bakarya ubugari bw'ibigori, abarima ingano bakarya ubugari bw'ingano. Hanyuma ico kujanisha, umuceri n'ibiharage birajana, ugashushirako imboga kandi biba bigenze neza. Urose n'akamwa ugashushirako abaramarama. Urimo warimye ibigori, ubugari bw'ibigori, nk'abarima ibigori bakaronkana n'ibiharage bagafungura, baba bariye neza, bagashashirako n'imboga, baba bariye neza. Nka jewe mfunguye ubugari, ndafungura ubugari bw'ibigori canke ubugari bw'ingano, nshirako uduharage, ngashashirako n'imboga. Naronsa nk'agafi, mfungura ubwo bugari, ngashashiramo agafi n'imboga ntizibura. Ni ukuvuga uko niko vyogenda. Aho nk'abantu bafungura ivyo bagashirako ibiharage, vya mbere navuze, bagashirako ibiharage, sane umwumbati bagashirako igiharage n'imboga. Wafungura ubugari bw'ikivunde ugashirako uduharage, ugashirako imboga. Canke ubugari bw'ikivunde, abantu b'imbo ntibakunda ibiharage kenshi, ubugari bw'ikivunde ugashirako ifi canke inyama, mugabo imboga ntizibure icamwa. Abantu ba ruguru nko mu Mugamba barima ibiraya bagashirako ibiharage, bagashirako imboga, umusoma, bararima umusoma n'imyungu n'imbwija, niko bazita imbwija, ibitwita irengarenga bo bazita imbwija. Kandi mu Mugamba musanzwe bararima imfungwa zitari nkenya, barima ibigori, barima ibiharage, bararima ibijumbu, bararima ibiraya, haraba imyungu, haraba imisoma, haraba irengarenga, haraba n'amata y'inka. Barafise inka. Inka bateza gufungura imfungwa zikwiye kandi zibereye, kuko bafunguye bafise ibigori bagashirako ibiharage n'imboga, bagaca barenza kuduta, abantu baba bariye neza. Hanyuma abimbo nabo nyene ntiboza, barafungura umwumbati gusa. Barakunda kumbati, haraho bihenda, ugasanga bafungura kumbati n'uduharage. Abasha agomba gufungura agatsima k'ikivunde n'utudagara, kuko usanga imboga barazibagira, imboga bakazibagira rwose. Iyo bari izo mboga hari abaca barya imirara canke bo imboga n'agafi. Bo bibuza imboga n'agafi, ariko imboga ni ivyatsi birya bimeze neza, biratanga amagara meza.
hanyuma bakajyana n'ibiraya, ico utafise uragisuma, ico utarimo uragisuma. Barafise ibitoki nk'abantu bimba barakora ibitoki n'isawa birameze neza, ibitoki ibiharage cyangwa bashaka ibitoki ugashiramwo indagara biraryoha n'imboga abariye neza. Tomate no kuvuga mu majambo makenya wankurikiye hariho ubwoko bw'ibifungurwa ivyo twavuze amasereri n'amafekira urabifata ukabishira ngaho ugacushirako ubwoko bw'amaproteine aho buri hose hanyuma ugashirako imboga hanyuma n'ivyamwa uronse uduti ugashirako nuko reko kurya neza. Urakoze. Mu guheraheza akabazo ka nyuma sinakabazo uwo basaba ngo mubwire abarundi akajambo kamwe ko batuma bafungura neza bakabaho neza mwababwira iki? Akajambo kamwe karagoye mbwa novuga utujambo tubiri canke dutatu. Nababwira yuko bofungura imfungurwa bafise iwabo mu mihana iwabo kuko zirahari, bakazivangavanga ntibagire ubwoko bw'ifungurwa bumwe, hanyuma cane cane bakakaboneka kabiri kambere niko mvuze aka kabiri bakijukira gutera utuboga imboga ku rugo, umuntu wese akabisa utuboga n'ivyamwa naho umuntu yotera icamwa kimwe. Ni aho niko kajambo nobabwira. Hanyuma aka gatatu naho bakaja mu migwi abahuza abaremesha kiyago bigisha gufungura neza vuba zikwiye kandi zibereye kuko bavuga sinzi ko ndabuciye neza ngo ukura utabaza ugasaza utagize utamenye. Nibyo ni ibintu bitatu ufungura imfungwa afise ko muri nitwisha ashaka gufungura twebwe batwigishije batubwiye yuko twigisha abantu gufungura imfungurwa bafise iwabo hanyuma bakazivangavanga ndema mubiri ntanganguvu na sanganyangaburo ivyo nyene bakabivangavanga uko nyene. Hanyuma baratwigishije kandi yuko dutegeza guhimiriza abantu bakagira akarima kutuboga, akarima ko mu kigo n'ubusanzwe nabize akarima kakaba gafise utwama utuboga utuntu nyene ashobora kugufashisha. Hanyuma rero no kuja hamwe mu maguru ku iterambere ryaraje twe twakuza ata telefone ziriho bari amatelefone ababishoboye bakaja bakumviriza abaremesha kiyago bakumviriza barya abagoronome harya barabizi barya abagoronome barya bari mu bindimo barabizi bakabumviriza ivyo bababwiye bakora abantu batofungura neza ko mu Burundi dufise amahirwe dufise ari hake. Amahirwe nayahe dufise imvura igwa 9 amezi 9 ku mezi 12. Dufise amahirwe yuko mu gihugu cose ushobora gutera ifungurwa ntabwo uvuga ngo umuntu watera ngo bimere yego ubu biriko biragorana bisaba gutabira mugabo ntawo uvuga ngo nta hantu hoja hataba umwumbati habikiraya nico bituma dufise hataba umwumbati habikiraya hatabikiraya harabikijumba hatabi kuvuga icyatsi hose ho kijya buri hose. Yego je nico nobwira abarundi ivyo bintu bitatu murakoze. Nyakubahwa muganga murakoze cyane kuri uwo mwanya muduhaye. Nanje ndabashimiye n'ukuri. Yego. N'igihe muzokwinyizera mukeneye ico tuvugana twokivugana agenda ngaha ku bwanyu no kubw'abene gihugu.